Maze igihe turi mu cunamo ca genocide yakorewe mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Twashaka udusigurire mbega genocide ni iki? Cyo ni ca mbere. Hama utubwire genocide yakozwe mu Rwanda iski yakozwe nabande ko tubona batanako imyikomo ngo naba we kubgawe iki kintu kibona gute? Ubwo ko sico cyari kibazo. Aha kujya kubabanye. Ubu Farasa gushika n'ubu munsi buraciregura uruhara rwabwo rwagize muri genocide. Ariko le fait yuko bahabaye ivyo vyiyumviro mu gihugu n'aba politiciens baza kubisensibiliza cyahe baza kubishimangira biza gutuma wa mugambi w'abanyaburayi bari baratanguje bavuga ati diviser pour régner, tubagabagure bajema akajagari kugira ngo byoroheho tubatwara. Turabaramukije cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine zisi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naherereye. So my name is Ram Promoter behind the camera. Twongera tubibutsa utarakora subscribe bana nyakora subscribe, like, share na comment kugira ngo ibintu bibandanye bigira neza. So nagarutse kandi nagarukanye G-Doc ubushize mwarabonye ikiganiro bahaye ciza cyane. Reka tumwakire imbere yuko tubinziza muri Story Company. Karibu bwana G-Doc. Murakoze cyane gose kutwakira. Reka ndamutse bariko baradukurikirana kandi ndamutse cyane abantu bakurikirana ikiganiro cacu bakacumviriza kigahera bakumviriza logique y'ivyo umuntu aba ariko aravugamo. Hariho abantu asimbiramwo akumviriza ijambo rimwe agaja muri commentaire akagutuka ariko yabanje kumviriza yumve neza sanse urimo yumve ivyo uriko uravuga. Burya nico gituma abantu babarokole mu barokole jewe burya ndemera strategy bafashe. Barokole bafashe strategy yuko umuntu wese yigurira bibiri yakayitunga. Mu gihe turi muri Katolika wasanga burya muri Katolika usanga abantu batunze injiri usanga ari bakeye. Tubivuge gutyo ntihagire uvuga ngo ninjiye mu bintu by'amadini. Mugabo usanga abantu batunze injiri ari abantu bakeye. Rero ugasanga abantu turagenda gusa mu isengero tukicara tukumviriza umurongo patiri asomye. Tuja mu makomantere oro muri bibiri yakeje burya abayisoma bahinga bize theology barabizi. Iyo usomye umurongo umwe biroroshe yuko wihenda canke ukawudeturuna ukawusigura kutariko. Iyo ufashe ugasoma context ikigabane kimwe twita ikigabane ugasoma ikigabane ukaraba ibiriko biravugwa ntushobora gutahura uburyo ibintu byavuzwemo kugira ngo uce wirinda kujajinga n'ingoga cyangwa kugira ama commentaire negative n'ingoga utabanje kumenya sanse umuntu yariko aravugamo. Rero dushimire respect kuri babantu badukurikirana ikiganiro bakacumviriza kigahera hama bakaduha commentaire iri mu ubwenge kuko je ndashobora kubona umuntu commentaire nkasoma commentaire avuga ati umuntu vraiment nawe yarasomye kandi arafise donc yashize mu ubwenge mu byo yakomanse ko kavuga ati burya iki kintu iyo kivuga gutya cyari kuba ciza kurusha avuga ati sawa nanye nzobikorera kubukurikira kuko ama commentaire canke intege z'abadukurikirana nizo tugenda turakorera ko ntawe umenya byose. Mugabo hari umuntu ashobora kuvuga ati kano kantu wavuze ko aha hantu ntiwagashimitse ko neza turashaka udutegurire ikiganiro udusigurire neza hakana nizo commentaire tubadukiye udusigurire neza hakana naye havuga ati okay reka ngende ndakara naguciriyemwe akavuga ati wundi munsi nanje muzontumire sigura ivyi wanje yego reka navyo birakenewe avuga ati jewe ndiko ndaraba aha kantu yugashimika aho gasigura neza ukunyu kandi je numva no bikora neza cyane uzuntumire aha wikaze aze tumuhe micro hanyuma dusigurire iciza kintu cyo tuba dukeneye nuko amakuru canke kuganira kwacu gushikira abene gihugu bose atari abarundi atari banaka abanyamahanga bose. Cyo gituma twe n'urubuga rukorera ku mbuga si radio tuvuga ngo i radio frequence zayo zigarukira kuri mu gisagara ca Meri ya Bujumbura cahe garukira ku mupaka w'u Burundi. Oya ni ikiganiro canke ni n'urubuga
dukorera ku mbuga ngurukana bumenyi. hari umuntu ujya ari yanyandikira kwa pasa aravuga ati ngo turakeneye ko muza ngo twe turi hanze turakeneye ko muza murashika n'umuntu ari hagati mukatwereka ibiriko birakorerwayo umuntu aramukunze cyane nk'uwo urumva ko abatanze cyiyumviro ciza ejo turonka uburyo bushimise turabikora yaranashimye cyane avuga ati naho uranje kera nkabura imbuga z'abarundi kuri YouTube atubuka bisa n'ibintu ni sawa sesa nibyo abya bakudukurikirana badusabye nibyo dukora kuko nibwo butunzi dufise nizo ntege tuwe dufise kuba bariko baradukurikirana nibahabwe icubahiro rero twinjire muri Societe Story Company murabona hajya turafitiye amazi yitwa Story Water turabafitiye Story Tangawizi n'amavuta yitwa Family Care Loton so please wowe utarabyihereza urabe uko wakwanye kuko ni ibintu bimeze neza cyane ibyo basirima amazi ni abasirimu kabisa ameze neza hari mazaragorora gahugu hari umuntu mu mezi abiri ashize hari umuntu tugeze kuganira ndi muri Kenya arambwira ati jewe urumva rero ariko nawe ati jewe ndagomba hari ibintu by'ingenzi donc uzandafasha ingenzi ziza mu Burundi iki kugira ndabafashe kuzaba ari yadabuta neza no kushikira aho bashaka gutembera hose vyoroshe avec déplacement ibihari atakibazo na kimwe arambwira ati sha je ndumva yuko nshaka kuzoza mu Burundi kubera i Burundi yari umuntu w'umujene kiri mu bajene nyene yavuga ati hari gihe duhora dutembera ko abantu baba bafise amahera bavuga ati turafasha kanya tugende kwinjoyinga havuga ati hari gihe umuntu aba afise amahera tubona abagenzi twavuga ati tuje kugira vacances tuje gutembera hanaka ugasanga wagiye mu gihugu kanaka ugasanga ibintu byaho ntibishemeye cyangwa ugasanga kubera utarufise yo contact utarufise yo umuntu ashobora kugufasha ugasanga hariho uburyohe bwaho hantu ugiye utamenye kubera utarosa aho utembera utaruhazi urumva hambi ati jewe rero ndashaka kuzozana n'abandi bajama tuze gutembera mu Burundi kubera mu Burundi vraiment ati hari baby nziza ati hari abakobwa beza barundi kazi beza cyane ati rega abakobwa biwacu hari yanye twebe tuba dufise utuvuta twishi twizaza barisiga kamera neza candacisha bati hariho Family Care Lotion abantu baza barisiga aba baby bacu baza barisiga bakakomeza gutagata aha rero umuntu atarisiga atazarisiga tutuvuta umusi ingenzi zaje tukironderera abakwe hakacaza kudusarisha Taza kudusarisha twisakira abakobwa nazambaza turabamagariye kwisiga ayo mavuta bose kabisa so baze baritura umudiaspora ari mu Burundi atwandikire tuyamukubite ayakorokane hariya abone ubwiroroshe shaka uri muri Canada shaka uri heno ndege ko zamba ziraguruka urazi bwana Jido pakiri karato zibiri bwana Jido ikintu cyambere ndiko ndakunda mu Burundi urazi kiyo ari produit korewe ngaha mu Burundi cyane gose urumva ico kintu twama turiho turashaka yuko umurundi iby'uburundi bikoresho mu Burundi urazi ko Brarudi yatuzaniye ikiyeri gikozwe mu kigori ni Amstel koze mu kigori yo mu kigori sesa Tangawizi duteze imbere en fait si tuvuge mu Burundi gusa nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere kitariko kirateza imbere ibyacu no konsoma ibyanyu tuze kugura ibintu hanze twabanje gukonsoma ibyacu tuze kugura ibintu hanze ico twe tudafise ko mon frère tuze kugura ikintu hanze tujana amadolari tuze kugura ikintu hanze kugira ndinde nza gusama amadolari muri Berube ngende kurangura ikintu hanze ngende kurangura ikintu mbona mu Burundi kugataka kugira ngo abantu babone ko ibyo tuvuga fata ugura amavuta uyabereke gato yisigura abingene amavuta meza cyane pourquoi mugenda kugura amavuta ngo avuye zahihi ufise amavuta yungahi wacu sesa ndiko ndavuga ati kameme habaye amavuta burimo uko unye nagacupa gasa mbere n'utuvuta niko dusa n'utuvuta yabereke kuko kwanza yes raba sebo tubashe gutagata reka ahubwo nshireko hano ucuyegeza gatonya kugira ngo abantu bayabone wazibiye amazi yanje wayazibiye okay bo abadukurikirana bazo barabitahura imotereze wumve ngene tumota vrema
ibintu ni sawa cyane nibaza yuko n'abariko bararukura bavyumva akamoto ka niko ndashira kuri mikro kugira bavyumvire akamoto neza cyane reka dukunda iby'iwacu dusapotinge ugwaruka gwahagurutse cyane cyane nka Societe Story Company n'ugwaruka mu Burundi wavuye hasi rukora umugambi rumaze guhakaze abantu barenga 150 imagine ugwaruka rurenga 150 byari twari mu bintu byabo baratanze n'ama certificate ku bantu bari kubarigisha tugiye ibintu bikomeze kugenda neza iyumvira abajene bamaze guhindurirwa ubuzima na Societe Story Company c'est ça wawe tubafasha nivyo twari twifuza nivyo twari twifuza nabandi tugafata akarorero tukabikorerako basi rega urazi ibihugu byinshi basi ndaguhaka ni ibihugu bingahe muri Afrika vyemporota kirida ikava mu Bushinwa ikapakirwa indege igapakirwa ubwato ikagira uduti dusongora gucyanye urumva tukurira indege ubwato imodoka amakamyo y'iki gitoro amazutu bigakonsomwa kugira tuze kudandazwa muri Zimbabwe tuze kudandazwa muri Cameroon tuze uduti tuvuye mu Bushinwa urazi rijya jambo nyine cyubahiro yavuze ati umufuko wose uronka ico amafaranga umunwa ico ufungura tuko turabona nico gituma ubone izi produits ziriko ziraza iyi nta misi heze izi sosi ico gituma kurabona abajene bahagurutse bari mu kazi kabisa ko tubashigikire ni ibintu rero bikenewe yuko umuntu fumuhingura akantu gatoyi fumuhingura akantu gatoyi fumukora akantu gatoyi ukazane ngaha anya kuri ringana rene ya TV tuyakamamaza yego fumukora akantu gatoyi mugabo kabeho ukatwereka abarundi tukabaha nuko Thomas Sankara yigeze kuja mu nama ya Afrika aravuga ati jewe murambona naje nambaye costume y'igitenge ipataro y'igitenge n'abatwazana yose baje bambaye impuzu zakorewe iwacu muri Burkina Faso ati mugabo rero nubwo biruko ntitwaje muri défilé de mode we ntitwaje muri défilé de mode twaje kugira ngo tubereke yuko umunyafrika wese yarakwiye kuba akonsoma akora kongera agakonsoma iby'iwacu iby'iwacu ukaza kurangura ibindi uze kugura ibindi hanze none uza kugura amazi hanze gute kandi story water ihari ahari mu karite hose ahantu hose ahari wogenda kurondera amavuta yo kwisiga gute ahari uza kurangura ibinyobwa mu Bugande uza kurangura ibinyobwa i Burayi gute kandi tubyikorera ngaha mu Burundi kandi konsoma iby'iwacu voilà nuko tuje mu higaniro reka twinjire rero bene data muradutunga karagaciyemwo ni wa mugambo gukundisha igihugu no kukikundisha abandi badutaho bituma uratuvuga ibyacu cyane kuko runo rubuga ruri ngaha kugira ngo rurate ibyiza by'igihugu waraje doka twinjire mu kiganiro nyezina tumaze igihe turi mu cunamo cha genocide yakorewe mu gihugu kibanye cy'u Rwanda twashaka udusigurire mbega genocide ni iki cyo ni cyambere hama utubwire genocide yakozwe mu Rwanda eske yakozwe nabande ko tubona batanako imyikomo ngo naba we kubgawe iki kintu kibona gute genocide mu bisanzwe uravye kwisi kugeza uwo munsi dufise genocide zibiri zizwi zemewe genocide yabaye mu Rwanda na genocide y'abayuda y'abanya-Israeli muri Israeli genocide y'abayuda muri Israeli yakorewe mu bihugu bitandukanye by'i Burayi genocide y'abanyarwanda ivugwa ko yakorewe abatutsi kabisa genocide rero iremezwa haba habaye umugwi runaka w'abantu bakica ubundi mugwi runaka w'abantu bavuga ati aba bantu dukurikije intambuko zitandukanye hari intambuko zitandukanye sindazizi donheze ko genocide iremezwa ku rwego mpuzamakungu iremezwa na ONU vuga ati genocide niki iyi genocide cyahiri yicwa ry'abantu byarateguwe byarabaye planifié ku gihe kanaka hanyuma rirakogwa harimo ubufasha bwa leta harimo ubufasha kanaka bw'abasirikare inzego z'igihugu zibirimo iki ivyo byose hariho intambuko bashaka muri ONU bakavuga ati iyi turayemeje twokwemeza yuko ari genocide izo zibiri rero zizwe tibisigura ko arizo zabaye zonyene hariho n'izindi zabaye mugabo
kwemezwa kumbure hashobora kuba intambuko z'ivyo bevaliwa ziba zitakwije ziba zidakwiye ko muri oni baraheza bararungika umugwi kanaka ngo umugwi wawe ninguze kuyiga ngo ukurikirane neza ukuntu genocide yagenze ukuntu ivyo bikorwa by'ububisha byagenze hanyuma bemeze baze kwemeza bavuga ati iyi rero turemeza yuko ari genocide. Rero izo ntambuko zose iyo zigenzuwe bakavuga ati iki gihugu caragiriwe genocide, urumva biratira attention ku bantu baba mw'isi bakumva ati yo bari abantu barahohotewe bari abantu ibi nibi bishobora gutuma abo bantu bahohotewe bumva bafite impuhwe ahantu hatandukanye ku isi. Rimwe na rimwe rero hari igihe usanga abitwa barongozi b'abo bantu baca babiprofitiramo bakabikuramo inyungu kuri izo mpuhwe beretswe ku isi ca beretswe n'abariya. Mugabo ntitwirengagize kandi yuko genocide canke ihonyabwoko mu kwemezwa muri oni hari n'igihe niyo oni nayo nyene ishobora kuraye kavuga ati kuko oni mu bisanzwe ntibaho oni ntibaho kandi mu bisanzwe itariho nivyo vyari kuba ari vyiza. Mugabo kimwe gusa nuko ihari nuko yitwa ko hariho ikintu bita oni mugabo gifise abantu bagikoresha sivyo gifise abantu baba bagikoresha kabisa. Ico kumbure ngira twohigaruka ku kindi kiganiro mugabo bari abantu donke ikintu kanaka kugira cemezwe ku ntuzenya kuri niveau international cyane mpuzamakungu hari ngiye nabo nyene baharo aho ati dufisemo inyungu izihe dufisemo inyungu izihe kuko nta na hamwe mu by'ukuri habaye genocide yabo bantu lokalema atakuboko k'umuzungu kurimo sivyo kubera none umuhutu n'umututsi wo mu Rwanda vyocaye kugira ngo umuhutu ategure yuko aza kwica umututsi sesa umunyagihugu mutoye hariya yo kungukirahe yari kungukirahe umututsi vyocahe yari kwiyumvira gute yari kungukirahe kugira ngo aze kwica umuhutu nta hantu ntamwe yari kungukira kubera yuko naka amwishe ntacatahana ivyiwe ntasha bitwara ntibishaye bivyiwe ngo nuko yamwishe ariko le fait yuko bahabaye ivyo vyiyumviro mu gihugu n'aba politiciens baza kubisensibiliza canke baza kubishimangira biza gutuma wa mugambi w'abanyaburayi bari baratanguje bavuga ati diviser pour régner tubagabagure baje makajagari kugira ngo vyoroheho tubatwara bisha vyoroha yuko banaka baza kubasympathiza bavuga ati wewe eregaye wewe uri inkehwa mwebwe muri inkehwa muri bakeye urabona banaka bagira abamare rero reka tubakingire ugaca uvyiyumvamo nyene ukavuga ati reka tubitanga ahubwo urumva banaka ni beshi nitwagwana bazotunyara bazotumara reka tube turabitanga abakomeye bose tube turabakuramwo canke bavuga ati banaka rero kubera tubona tugwanya tutazobanyara ukabutuburiye hakiri kare urakoze cyane none ubona twokorana gute kugira udukingire wewe kufise inguvu ubona urumva ugaca usanga wa muntu asharonka tuye wa muzungu asharonka tuye kugira ngo acakorana nabo bantu bitwa ko ari bakeye abo bantu bitwa yuko bohohoterwa avuga ati jewe rero twokorana noguma ngaha iwanyu hanyuma nkazobakingira bihugu byinshi abazungu nuko bagiye babigumamo cyane naho batabigumyemo bagumijemo akaboko kora basize baremye ikintu cyane basize baremye umugwi w'abantu bazobaho bakorana ubuzima bwose ba bantu nuzovuka yumva mu mutwe yuko atashobora kubaho atabafise babazungu babakolonizateri
canye naho yokumva ko yoshobora kuba hatabafise yumva ko ari mu ideni ryabo yumva ko abafitiye ideni kubera bamufashije mu gihe runaka sivyo naho usanga mu bintu mu mashirahamwe kanaka yabari abazungu mu mashirahamwe cyangwa mu maproje kanaka bavuga ati dukoresha abanaka bagakoresha abanaka bavuga ati dukoresha wa mugwa abanaka dukoresha wa mugwa abanaka kubera twa tuntu tw'ukuntu bafise ukuntu bamba bariko barakora bavuga ati tutariho mwebwe ntimushobora kubaho sibyo kandi tutariho mwebwe banaka barabamara mutegezo gushiraho strategy zo kwikingira izo strategy zo kwikingira rero zishoboka ari uko turiko turakorana kabisa uravyumva ivyo niho biba byarahereye nuko rero ihonyabwoko litangura likaza likaba business ibintu by'ubwoko simvuga ihonyabwoko nuko ibintu by'ubwoko bitangura bikaza bikaba business business y'abantu bakeyi baba bari hejuru y'umugwi kanaka sivyo kubera ubujya ubwoko kanaka imbere yuko abazungu baza bwari bubanye neza kandi nta kibazo na kimwe bwari bufitaniye baratemberanira baragwanana intambara batewe barahana indaro byose barasangira bari bafise n'umwami umwe adacagura ati aba ni banaka aba n'abatusi aba n'abatwa aba n'abaki twe dufise umwami umwe atuyobora twese cyo gituma umwami yaba yitirirwa igihugu sivyo mu nyuma rero abazungu bamaze gutera intuze nyakajagari bavuga ati mbe none tuzogumana ijambo gute urumva gushigikira abeshi muri ico gihugu bituma umuzungu bujya yumva donc abo beshi harageraho bumva umengo barafise inguvu barikwiye kubera ni mwaja mu matora nibo batsinda ni mwaja mu ntambara baratsinda bagaca bumva umengo bo barakomeye bakumva umengo ntibigikenewe yuko wa muzungu abaha amategeko bakumva umengo barikwiye abo bantu rero beshi nta gihe nakimwe abanyaburayi cyangwa abazungu bazigera babashigikira abanyaburayi mu bihugu byinshi bama bariko bararati umugwi tubona wohohoterwa n'uyuwe akaba ari babashigikira sibyo ihonyabwoko no amacakubiri cyangwa ubwoko buza kuba business kubera muri ico gihe haba hari habaza kubwungukirako abaguma babwungukira umuzungu abariko arabwungukiramo kandi hariho n'abarongozi bo muri uwo muce baba bariko barabwungukiramo bamaze ko babwungukiramo rero baza gukora impamvu baza guhiga impamvu yose ituma kabisa vugwa canke uwo mugwi ugumuvugwa canke ibi donc igishoboka cyose kugira uwo mugwi ugume uri hejuru yababandi ori ivyo bintu sivyo iwacu no iyo turiho turavuga ngo ibintu ngo by'amacakubiri ngo muri ibi bihugu by'iwacu je birambabaza kuko sivyo iwacu hari undi muntu yabizanye kandi hari undi muntu ari mu nyungu yavyo ihonyabwoko rero ngaha kujya kubabanyi ihonyabwoko havuga ati nzenya Habyarimana perezida twari ico gihe Habyarimana ateguye ihonyabwoko ateguye kumara abo mu bwoko bw'abatutsi hanyuma arakoresheje abasirikare arakoresheje abene igihugu baragiye barisha abantu bo mu bwoko bw'abatutsi ivyo byarabaye kuko byaranditswe muri kahise biravugwa hose birazwe kandi vraiment reka muri kino kiganiro mbanze nihanganisha abanyarwanda bose bene wacu bakozweho canke bagizweho ingaruka ni ubwo bwicanye bwabaye kandi ndanabihanganishe urabona ko bari bamaze igihe mu minsi y'icunamo kwibuka babo babuze ndabihanganishe vraiment ivyo ni ibintu bibi byabaye muri kahise kandi bidakwiye no kongera kuba dukwiye kwiyamiriza
bikwiye guherana n'ico gihe. Ariko rero haca haza kwibaza ati none ntibizosubira kuba caye burya ntivyosubira kuba birashobora kuba yagenze mu gute gihe abantu baba bavyitwayemo nabi cane mu gihe babarongozi b'umugukana akaba babi hari igihe bashokerwa bakaguma muri business baguma muri business cyangwa bakaguma mu mpamvu zose zituma babona yuko bobaho neza ari uko ivyo bintu bigumyeho voilà ama intere kanaka baronka kubera ivyo bintu ashobora kuvyitwara mu nabi canke bakabona yuko iturufu donc ivyo bishobora kuba nk'iturufu yo kuzoguma yo kuguma ku butegetsi kanaka ko ntibazokubeshe burya nta mutegetsi ava ku butegetsi aryohewe nta numwe kandi si muri Afrika gusa kwisi yose nta mutegetsi numwe ava ku butegetsi aryohewe. Donald Trump atsinzwe muri 2010 na kangasi nibuka igihe bahiganwa na Biden atsinzwe mengo hari 2019 sinibuka atsinzwe yavuze ati arumvisha hari 2018 nubwo biruko munyitege 2024 ntegerezwa kugaruka urumva nta mutegetsi numwe aryoherwa avuye ku butegetsi ama strategy rero yose ashoboka yo kugira agume ku butegetsi arayakora yose ashoboka arayakora iyo maze rero kuheza abarongozi canke abategetsi kanaka mu migwi kanaka muri politike kanaka nihuza kubona mu nyuma ati bwa wundi bya bintu by'ubwoko nticari kibazo bya bintu batubwira by'ihonya bwoko sico kibazo hari yindi mpamvu sico kibazo rero kuba uwo munsi tuvuga ati turi mu cunamo turi mu ndwicunamo kavuga umwana yavutse muri 2010 imyaka mu 2014 Jenoside yabaye muri 2019 muri 1994 mwana yavutse muri 2014 imyaka 20 nyuma ya Jenoside kwavuga ati muri nondo wicunamo ntiwemerewe gutwenga kuko hari ibintu basokuru bawe bakoze sano pasepe aricyo kintu gishobora gutuma rega bigaruka umaze gufata ibitabo ibibazo umaze gufata ibintu byose ukabigira ibibazo kandi bitari ibibazo ndahubwira ati uza kumenya neza yuko iyo wihweje uko abantu babitwara abarongozi babitwara n'igihe usanga cya kintu cyaragiye kikaba politiki cyangwa business kikaba iturufu kanaka kuyahe impamvu none mu gihugu mu Burundi wosigura gute impamvu wasanga umuperezida kanaka aza agakubita kudeta mugenzi we basangiye ubwoko bava hamwe basangiye umwasi yumva yuko bwabwo katari cyo kibazo tico kibazo ikibazo ni entere afisemo entere yihe canke nimba bariko no umuzungu bariko barakorana afisemo entere yihe ubwabwo ko sico cyari kibazo aha kujya kubabanye ubufaransa gushika n'uwo munsi buraciregura uruhara rwabwo rwagize muri Jenoside ku gihe ca Jenoside harabaye ikintu bita donc ingabo z'abafaransa zakorana na Habyarimana ziraza zirafasha mu Rwanda donc mu Rwanda barabagiriza yuko bari mu bafashije no mu bafashije aho guhagarika Jenoside cyangwa guhagarika ubwicanyi bwari ko buraba bari mu bafashije mu kwica abo bantu hariho ico baci icari ciswe minuar abasirikare b'abafaransa cyangwa b'amahanga bari mu ntuzeya mu Rwanda muri ico gihe cihonya bwoko sivyo mugabo ubufaransa uwo munsi ca gihugu citwa ko ari cyo cafashije mihonya bwoko ico twita ihonya bwoko ubufaransa uwo munsi bubanye neza n'u Rwanda n'amadiri menshi hariya za Mozambique ngo za Cabo Delgado ibintu byo gucungera canke gucukura amabuye na za gaze muri Mozambique abafaransa bafise yo dire ingabo z'u Rwanda zifise yo dire nizo zicungereye umutekano
zicungera umutekano bagiye gucungera ibirombwe gusa caye gucungera ko umufaransa cukura neza iyo deal uraza amafaranga arimo ha miliyoni n'amamiliyoni y'amadolari sivyo wa wundi yagirizwa genocide umufaransa yagirizwa genocide bariko bakorana deal umunyagihugu yavutse imyaka 5 inyuma ya genocide atazi n'ivyabaye ubu munsi aracahatirwa kuba haciye bugufi kubera ngo sekuru yiwe mu gihe wabigizemo uruhara bariko bakina na deal bakorana deal bari muri business bari mu vyunguka nivyo biba bigezweho ikiba kikiri ikibazo ikibazo ni wewe ahubwo utaza kumva neza ivyo umuntu itaza kumva neza gahunda leta ifise muri mwiterambere ry'igihugu ikibazo ni wewe uraza kwagirizwa gupfobya genocide canke gusuzugura ivyavuzwe na leta canke ivyatondetswe canke ivyashizweho kugira ngo tubigendereko erega singaho hakujya gusa isi yose kwisi yose niko bitegereza kumera abanyapolitike ni bamwe amaintere niyaza imbere umwene gihugu ahamagarirwa gukurikira abanyapolitike kibabaje nuko hari gihe abanyapolitike bajana bene gihugu muri politike mbi ugasanga umuntu ariko arabaho nayo yategereje kubaho neza kubera umurongo kanaka washizeho kugenderwako ariko udasobanutse none ubu muri Israel navuze ati amahonya bwoko yemewe cyangwa genocide yemewe ku isi nabiri Israel hariya mu bihugu by'abarabu bayirema Amerika iyirema ishiraho Israel kavuga ati dukate Palestina abanya-Israel ko tubona bahohotewe Burayi ubudagi ni bwarabishe gose barabishe gose Hitler ku ntwara ya Hitler bahohotewe Burayi tubaronderera igihugu vuga ati none mbebasha reka tubakatire mu Bugande baraza barabereka aho bakatira mu Bugande babaremera igihugu baranga vuga ati mbebasha wo bajana muri ntuzenya sinibuka nimba ari Mozambique cyangwa Madagascar barabahaye amahitamwe batembereza igihugu bojamo baranga babajana hariya muri ntuzenya muri Palestina rero bavuga ati twebwe ahi wacu tubona ngaha ariho niho batubwira ko twahora reka tuje tumvamo dushira ngaha Palestina nyuma y'imyaka n'imyaka batazi ico kintu bita umunya-Israeli bibereyeho biturije mu gihugu bita Palestina babona Amerika iraje nico bita niki bita oni kiraza ati aba rero tugomba kubakatira agapande kabo ngaha mu gihugu aba ariko babamo nk'abandi ni gute muza gukata igihugu cacu twibereyeho amahoro twitekaniye ngo muzana abantu twe tutazi baze kubaho muri iyo ntuze muri ico gihugu sivyo abo bantu abanya-Israeli umva byarakunze kuko kurusha igikenye byarakunze bagenda babakatira agapande muri Israeli muri Palestina bakita Israeli intambara zihoraho n'umunsi zihoraho baracagwana bashaka kwagura bimura abantu mpaka ngo ca gihugu bacigarurire uravyumva wumve ya Supreme ndiko ndavuga bakumvije yuko uri muto yuko uri umunyantege nke yuko kugira ubeho inguvu wifashije n'inguvu zabanaka kugira ngo nawe uganze aho hantu bituma abandi bantu bose uduga ugenda ubishira hejuru ukabona yuko babandi atagaciro bagifise wewe kubera ufise impuhwe zose z'isi urarahohotewe urize uvuze abantu bose barakumva ugatakamba ukavuga ati nyamara umwarabu urabona impuhwe z'isako kanuni kazima nyamara uwo mwarabu urabona Gaza urabona baba Hamas baranyica none ntabara barasubira bya bindi ingwanisho byose bagaca baguha bavuga ati reka profite rero bampaye indege 180 bampaye ibigwanisho byose iki reka ahubwo ndabotore rero nagure abantu bagashaka bagendera muri ico gifuko bakibagira yuko bariko bare mu rundi gwanko gwa kazoza bariko bara profit naho lebiza kuba bikaba business Israeli havuye Amerika ubwongereza muri izi ntambara bamamo n'abarabo ubudagi nibwo bwa mbere bufinansa Israeli mu bigwanisho muki wa mwasi wabwo wa mbere
ntibakimuvuga mugo umwasi ubu unye ni umwarabu baje kubana muga wa wundi yabamara isi yose akabahigisha uruntuzenye n'abajama barakorana na diri nibo bakorana diri wavyumvise byamaze kuba business abantu rero yabatahura bakaza barajansa ibintu byose maze kuba ibintu by'amahonya bwoko shahe by'ubwoko bakwiye ku ibyo bintu si iby'iwacu si iby'iwacu ibyo bintu ni iby'abanyaburayi ni iby'ababivuze kuko nibo bariko baravyungukiramo zo kuvuga ati ngo abatutsi ngo kanaka ngo barishwe ngo niho nyabwoko ngo abahutu ngo kanaka ngo barishwe ngo ni ibyaha by'intambara uravyumva umugwi kanaka warakozwe ko niho nyabwoko mugabo kandi nyuma y'iho nyabwoko harabaye kwihora banaka barishwa kandi barishwa batari bake uko bivugwa siho nari jewe niko bivugwa mugabo byitwa ibyaha by'intambara bariko baragwana ni ibyaha by'intambara mugabo mbere niho nyabwoko ako womengo nakantu gasanzwe cyangwa uje ukamengo ndiko ndabivuga kutariko ndabizi wonshira imbere y'ubucamanza mu Rwanda bonyagiriza ko ndiko ndabivuga kutariko mugabo jewe ibyo ntibindaba kuko hajyanye kwisi nta muntu abaho kabiri ni rimwe nta kintu nakibe babintwaye nshira ububanza ko akarenganyo kamaho ndenganije none bazogushira ubane uri umunyarwanda oya si umunyarega urubanza rwose surujana umuntu muri sentare oya ejo nshobora kuba ndiko nditahira nkabona umuntu andaririje urusasu rwo mu mutwe n'urubanza sero y'uwarunciriye n'urubanza asigaye dusigara turindira urubanza rwo ku Mana mu ijuru donc rero igihe cyose witambitse imbere y'inyungu z'abantu kanaka uragira ibibazo iyo nyabwoko kugira tugirinde canke ubwo bwicaye mene ubwo kugira tubwirinde nuko dushira imbere kubabariranira canke guhariranira hanyuma tukubaka generation zizoza atari kurema ugwanko rushingiye kuri generation zose zizoza kuko ubu uri kuratanga amahirwe yuko ivyo bintu byabaye n'ikindi gihe bizokwisubiramo reka murakoze kandi kabazo mbega ibi byo kwibuka mubona hari ico bifasha mu kurema imitima y'ababutse ibi byo kwibuka je bambabarire mu Burundi mbere mu Burundi ho humengo mu Burundi nta nibiba ibi byo kwibuka je bambabarire vraiment ibi nta kintu na kimwe bifasha abene gihugu nta kintu na kimwe bifasha abene gihugu byo kabaye byiza iyo ababibuka kuko abantu bose bapfuye ni igihugu cabuze yabibuka abantu igihugu cabuze kuko kwibuka umugu umwe bituma hariho abantu bazoguma imyaka yose biyagiriza icaha batakoze bimwe batubwira muri Bibiliya ngurumva utwengo nitwe twabambye Yesu turi mu misi ya Pasika uri je nabambye Yesu jewe navutse haciye imyaka 2000 apfuye none je namubambye gute uri kurandenganya none uri kuravuga ati ngo wewe wa muhungu we rero wewe untushobora kwiga ngaha ngo kubera ngo so wawe ngo so wawe ngo urabona ngo yari yategereye ngo abantu ngo yategerera abantu ngo ngahakwibarabara kanaka wewe je uri kundemamwo urundi gwanko kuko nta kintu uri kuramfasha uravyumva ibyo kuvuga ati ngo muri ino ndwi ngo abantu banaka ngo bazoguma mu mazu cyo ngo banaka umuntu bari kure gukora ibi nibi ngo kiretse banaka bari mu misi yo kunama yo kwibabaza urumva ico kintu yo kwibuka ibyabaye bo jewe sinzi imico buri gihugu higira imico ishobora kuba ari iyo mico ariko bavyumva mugabo byo kabaye byiza bahinduye strategy yo kubikora kugira ngo ururunganwe ruriko ruravuka nago gwiyumvemwo wiyumvemo gwumve yuko gwumve nago ko rukunzwe gwumve nuko ivyo byabaye ahubwo bakwiye kubirengera hanyuma bakabana neza nk'ubu unye muri ibihugu by'iwacu ibihugu Burundi n'u Rwanda wanashaka dukunze kuba duhuriye ku bintu by'ubwoko bumwe twazamwe n'abazungu byo tutanazi mugabo burya ntitwari dukwiye
donc ibyo kubihagararako cyane kubihagararako cyane kuko nitwabihagararako cyane muri kazoza hari amahirwe menshi yuko byisubiramo amahirwe yuko byisubiramo nayahe nayuko none byabaye kubera iki byabaye kubera hariho banaka babwiye ati mwe mwararenganijwe mwe mugomba mu magwe mwe mugomba muhonywe aca bumvisha ava none nimba kakarenganyo wari kuranga ariko uri kurasubiramo sivyo uwo munsi ukaba banaka bariko barakumirwa cyaye bariko barafatwa nawe ngo kubera ibyabaye muri kahise birashoboka yuko ejo hashobora kuza undi muntu afise urutwe rubi nk'ugwaye turera havuga ati abantu aho batwicariye ko cyangwa abantu aho baduhohoteye uravyumva ko twese ntitwaba twiyumvira kumwe naho dutonda mu isengero twese ntituri mu nzira ija mu ijoro hari umuntu ashobora kuzira havuga ati mvije no ahubwo nguma nzira ubusa ahubwo uwo bikora ahubwo akazirikira ukuri urabyumva uwo bikora akazirikira ukuri ugasanga n'intuze ngaha muri ibi bihugu by'iwacu dusangiye ubwo bwoko ntibwemewe kuvugwa iyo turi muri politike turiho turiyamamaza ubwo bwoko ntibwemewe kuvugwa mugabo iyo hageze inyungu z'ubwoko kanaka ubwo bwoko buremewe kuvugwa ibyo ni mu nama nshinga amateka hageze ko tugabura ibiti ubwo bwoko buremewe kuvugwa mugabo mu banyagihugu bagufata hajye mu barabara uri kuravuga ati we wa muhutu urabayo bakuburira we wa mututsi urabayo bakuburira mugabo mu nama nshinga amateka havuga ati shira ku bwoko bwawe kugira tumenye aho hagaze hajya hakujya aho yavuga ati turi mu misi yo mucunama turiko twibuka abandi turiko twibuka abatutsi ubu rero abatutsi biyegeranije harya bariko baribuka ubu rero mugabo kwibuka biraheze uragiye mibarabara jewe ndi umuhutu urabona ko ibyo ntibyemewe mu gihugu ja mu gasho uri kurazanye ubu harageze ko dutanga ibiti kigiye igiti cya chef d'état major urabona tugishizemo umuhutu n'ikibazo reka dushiremo umututsi bikaba byiza bayo mucika cumu yarokotse genocide hariya meya vraiment reka dushiremo umututsi meya reka mere de la ville reka tugira umututsi niwe ametiriza neza iki gisagara ca Kigali niwe azi neza uko abantu babayeho mugabo havuye mu biti havuye muri ntuzenya oya n'abanyarwanda twemera ubwoko bumwe bw'abanyarwanda ibyo sibyo ko abantu usi imyaka yose bazoguma ari bigugu aba bana burungano bariko rurakura uri kururemamwo ukundi kuntu byakabaye byiza rero mu bihugu byose singaha si mu Rwanda si hehe si muri Kongo ibintu by'ubwoko si iby'iwacu bakwiye kubifuta no mu babwirizwa shingiro bakabifuta hanyuma abantu bakabaho nk'abene gihugu kabisa ubundi nta n'imipaka yari ikenewe rero uburundi n'u Rwanda aho imipaka ukenewe gute ubuze ngo twapfunze umupaka ngo uhuze uburundi n'u Rwanda bafunze none hubo woza kubaza umunyagihugu yungukirahe ku mupaka bawufunze hana hamwe yungukirahe haza kunguka abanyapolitike baba bafise donc sero ya strategy baba barimo kuza kuvuga ngo Kongo ngo tugwane ngo Rwanda ngo Kongo ngo tugwane ubundi umuntu yoza kubaza umunyagihugu yibereye mu murima hariya none Tshisekedi bazohurira aje kumutera bafike uriya murima we warawukeneye nta ntambe bazohurira sibyo ni kuvuga rero nitwiga gukorera ku nyungu y'umwene gihugu twiga gukorera ku nyungu y'umwene gihugu tugafata ibyo byose bidutandukanya tukabishira ku ruhande bikatubera inguva ahubwo tukagira inkomezi tugahariranira kuko guhariranira kuko birakenewe kuko inzigo y'akazikira rimwe na rimwe nta hantu dushikana uzosanga rimwe na rimwe turiko tuziza turiko duhohotera abata kintu na kimwe dupfa kabisa tubaziza ibyo batakoze tubaziza n'ibyo batazi tubaka ubumwe hanyuma tubake igihugu kuko ibihugu byose biriko biratera imbere ibihugu byose bitera imbere ati dushire hamwe hanyuma iby'ubwoko
ni bwishi mu gihugu mugabo tuviza tuviza intumbero y'iterambere ry'igihugu. Ubushinwa si igihugu ca mbere ku isi giteye imbere ku mafaranga, nico igihugu ca mbere giteye imbere. Bana baguma batubesha ngo Amerika ngo premier puissance, nayo nyene ubwayi irabizi yuko gene propagande baradufise muri media. Ubushinwa bufise hari ubwoko bwishi, ubwo bwoko bwose burashira hamwe babati bagakorera igihugu, kubaka igihugu. Sivyo? Amerika y'ubwayo, Amerika twe no twama matiko y'amadini. Urumva wewe utari muri Pentecote ntuzoja mu ijuru. Urumva wewe utari umukatolika ko wari wagiye canke muri Methodiste rwagarutse muri Katolika, impongano ibihano uzokwiga amezi 6 kugira ngo usubire kuba umuntu, usubire kuba umukiristo. Twirwa mu matiko y'amadini. Amerika ubwayo nitera ko kajagari kose ho kuyisi mugi wabo babanye neza, ari amadini yose abaho, ari abantu bafise ubwene gihugu bwose bwo kwisi, kuko bagira ibya ngo bagira ngo green card buri mwaka abantu bagenda baza barisukayo, nuvuga bafise abene gihugu. Imice yose ibaho, ubwoko bwose bubaho budasa, sivyo? Ubona umuhindi harya muri Amerika ngo harabaho ngo quartier chinoise, ngo ujya n'abashinwa, kwajya ngo n'abahindi, kwajya urumva bafise batandukanye mu butandukane bwabo. Mugabo bavuga ati tugira tuje kurondera igitoro muri Afghanistan, bamaje gutera intambara bose twagiye ni ku nyungu z'igihugu, bose baja hamwe bavuga ati cyo kuvuga ngo urumva ngo hariya ngo bose bagenda bagasahura igihugu bakazana ubutunzi. Nuko yes, reka fashiyo ngendo aho tuzoshika. Ikiganiro kiza cyane. Reka ndakubaza akabazo kanyuma bwana Jidoke. Kibona kwaza akabazo kanyuma rero, kandi rero ikibazo buri muntu wese yocibazako. Kubera iki rero genocide hamwe yemezwa handi ntiyemezwa? Hamwe yemezwa handi ntiyemezwe. Ikintu cyonyene womenya kuri plan international, kuri plan international ni wumva ngo abakuru b'ibihugu canke ngo abaserukira ibihugu ngo batumwe ko ngo diligence ngo mu nama y'umutekano ya ONU canke ngo mu nama ngo kanaka ngo bagiye ngo kwemeza ngo gutora ngo canke kwemeza ikintu kanaka. Si gihe cyose cemezwa ari cukuri. Si gihe cyose cemezwa kiba giciye mu ntumbero nyayo. Ikintu cyose gikorwa kuri plan international ntibazoguhende, ni lobbying. Ni lobbying. Lobbying unegosia gute, udiskita gute, harimo amafaranga ngahe. Iyo tubona nko ngaha muri Kongo, ubona izi ntambara zo ngaha muri Kongo, perezida wa Kongo n'umuntu akomeye cyane muri lobbying. Ati jewe nteneye conseil de sécurité ya ONU ikorane diligence dutore. Aragenda agakubita lobbying, kandi gukubita lobbying naho namajambo. Lobbying yoroha kubera iki? Namajambo n'amafaranga kabisa. Abati ubufaransa mwe muzotora yuko u Rwanda ari rubi, ibirombwe byanyu ngibijya muremeza cyane ntimwemeza. Ibyo byose ni lobbying. Bavuga ati Amerika ikavuga ati turatumye ko ubuhugu bwose nimuze muri ONU, dukeneye mwese ko mutora yuko Uburusiya buvayo muri Ukraine. Uburusiya ni bubi, ahubwo tubufatira ibihano. Cyangwa tubwira ati Uburundi wowe uzotora uhagaze hehe? Je nzotora ku Burusiya bubandanye ibyo burimo. Bakanagutelefona imbere yuko mujayo mutangura. Habwira ati wewe burya ntitwariho turadiringa imfashanyo ni uratora ego kuko ya mfashanyo niho yoca iboneka n'amarobingi. Uravyumva? Kugira dutore umurongozi wa Afrika, kazobona umuntu agenda azunguruka, agendera abaperezida azunguruka, akubita amarobingi avuga ati reka isandugu y'amafaranga irahari. Kuri babandi bazoza gutora irahari, wewe uzotora cyane n'amarobingi. Sivyo? Rero hari igihe genocide tishobora kuba zarabaye aha na hariya, bikazofata imyaka n'imyaka kugira zemezwe,
kubera abakora lobbying ntayo bashoboye canke hari n'abavuga ati none mbega nkore lobbying kugira yemezwe nze nungukirehe nzokungukamo iki hari ibihugu bibona bivuga ati twebe ntitwoguma tudandaza ubwo buntu bw'ubunyakabi ntitwoguma tuza dushaka kuguma twungukira muri ivyo reka tubihebe ibyabaye byarabaye kaducira imanza babikoze hanyuma bihere twavanse haba bati ivyo bintu byo kuvuga ngo tuze kwemeza ngo twemeze ngo twarakorewe genocide ngo banaka barakorewe genocide twungukira nta kintu na kimwe tunguka abo ikihari no gucira imanza bakoze amakosa ibisigaye tukavansa ibihugu rero bihitamo bikavuga ati nta mpamvu yo kuriwa turaza kubirekarama muri one tuzobirekarama dushe twungukira harimo iki hariho n'ibindi rero bishobora kuja kurekarama bikaza gusaba ko vyemezwa muri one mugabo bikankigwa hagati twihweje ibi nibi bivaye nuko oni nayo nyene ishobora kubona ati ntaheza kungukira muri ivyo mvuze oni wumve bajya abanyaburayi n'abanyamerika bavuga ati ntaho tuza kungukira bavuga ati ivyo cana hiyo shana byo twemeza canke bavuga ati ibi bintu tuvyemeje turavye kuntu vyagenze uruhara rw'uwacu ruragaragara hari igihe haba harimo ukuboko kwabo kugaragara ibyo naho wozokaburana gute cyangwa wozokwitwara gute cyangwa wozozana ivyemezo bingana gute ibyo ntibizigera vyemezwa ko burya haje ikintu bita ubutungane n'ikintu kinyegejwe ikintu bita ubutungane bazokubwira ngo urumva ngo demokrasi ubwira ngo gateka kazina muntu mugabo igihe ufise ubutungane muntu kwisi yose ni bumwe none Amerika umwirabure yitwa George Floyd yicwa nimba hari demire sinibuka ko hari demire 17 yicwa n'umupolisi w'umuzungu ibintu by'imanza ntivyagiye mu bintu by'imanza bikaburanwa aba isi yose ikigaragambye ikagirana ntivyaheze ntiyishwe iyo yicwa n'umwirabure gonya n'umwirabure bashambye ati ava mu kihe gihugu ava muri Afrika ava muri Afrika y'Epfo bajyani n'abagesera ahubwo turamwasa ubwene gihugu tekera agenda kubera ari umuzungu ntibakeneye kwita ngo urumva ngo bava ngo muri Ubwongereza cyangwa Ufaransa kira kuba ari umuzungu gusa ivyo ntibikenewe ari umuzungu sivyo uwitwa Nimbali Snowden sindavyibuka yarondezwe isi yose kugira ngo yicwe kubera yamenya amabanga ya Amerika sivyo mugali muri Afrika muri bihugu by'iwacu uramurondera yakoze ikosa murondera ngo umucire urubanza reka waho nyanza gateka kazi na muntu wagize ivyo byose rero iwabo nimba uruhara rwabo ruza kugaragaramo ntibishobora kwemeza ko ari genocide kabisa nimba uruhara rw'umunyamerika ruza kugaragaramo ivyo uburana byose ntibipasa kandi nuko tutibuka byose biba bisanzwe vyanditse nta gateka nta cubahiro nta ntuzenya nta budahangagwa uzigera ugira imbere y'inyungu z'umuzungu nuko je naho no shaka nigereza kabisa reka tugushimire bwana G-Doc murakoze cyane dushimire n'abantu bose baguma bafata umwanya badukurikirana burya abantu n'ababoss turabakunda cyane mubandanye mukora subscribe like share na comment kugira ngo ibintu bize biraba amavuta tubibaha buri mwanya ciao